imisozi canke uburere butandukanye bwahuzwa n'amazi nizo zaba ari imbibe akenshi rero ni jambo rikomoka mu kwambuka bivuye mu bivuga kujabuka ku musozi kuva ukuvuga nko kuva ku musozi ujabuka ku wundi mucamo rero nahantu haba hari umwonga nko kuruzi inka zajabukira zigiye kurisha ku yindi misozi canke aho zashoka zigiye kunywa amazi rero kenshi mwijoro iyo basoma bashobora kuba bateye bakiba inka nk'izo kwa kanaka yabonye ko yibwe yarakoma induru tegera mu byambu yamara bamaze kuzitora mu byambu rero mu byambu aba hakujya bagace bategera kugira inka ntizishobore kugenda impamvu rero bategerera mu byambu nuko kandi Rwanda haba hari amashamba badashobora kuzishisamo bacisha mu byambu mu kuzitwara ariko kuva ico gihe rero urabona ko vyakoresha mu busuma bw'inka kuko inka ahantu hose yicana ale muhigwe inka hariho imisozi itoduga na cyane cyane rero nko mwijoro inka wayicanaho ishobora kuba ica igiye kuragirwa kugira ntigire amakenga ko yoba yibwe ahubwo ubona ko menga iturukijwe n'abama bayiturutse naho bayiturukije ku murekare naho rero kuva ico gihe uno munsi mu gutangiriza abarundi iyo hagize icibwa basemere bavuga ati mu byambu Kazoza FM, be your own boss.